tubone akaryo gusaba nyesho mukuru w'igihugu muri kwigora kurekura abanyororo bamaze iminyororo bejejwe n'abarose ingongwe c'umukuru w'igihugu n'abarose ingongwe c'agateganyo yogirira ikigongwe imbohe za politiki nazo zikarekugwa zamaze kumara umunyororo kandi zarekuwe kugira ngo iyi raporo igihugu kirasabwa kirotanga muri oni muri komite y'agateka igwanya ihohoterwa ry'akiremwa muntu mu mwaka wa 2027 nyamanya twimije amatora kize hazafatwa ingingo nziza ku Burundi bizotuma turonka amahera agaciro igihugu cacu gikurwa ko ibihano. Kuri uyu munsi igenekerezo rya 2026 kwezi ku gatandatu umwaka wa 2026 isi yose iriko irahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe abantu bakorewe amabi aboreza igufa afatiye koronekara mu mutwe cyo twita torture physique et psychologique n'ayandi mabi atandukanye y'akarenganyo adasanzwe akoregwa kiremwa muntu kandi abungabanya agateka kazina muntu gufata ubunyamaswa abantu bunyamaswa ubutungane butabereye gupfungira abantu busa. Kuno munsi rero ishiramwe rishoto riramutse gifatanya n'amakungu mu guhimbaza uyu munsi wahariwe ihohoterwa rikorerwa kiremwa muntu gukorera amabi y'akarenganyo y'agacinyizo kiremwa muntu. Twashimye kugaruka kimwe ku kindi twishimikije icegeranyo twita raporo yishirahamwe rishoto mu vyerekeye agateka kazina muntu guhera ku itariki 27 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 gushika itariki 26 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 duhimbaza uwo munsi. Twagomba tubamenyesha yuko uwo munsi tuhimbaje mu gihe igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027 citeguriye gutanga raporo mu mugwi wa ONU ujeje kurwanya ihohoterwa ry'akiremwa muntu amabi atandukanye akorerwa kiremwa muntu akarenganyo gufungira ubusa n'ibindi nkuko biri muri recommandation ya ONU Burundi bwahawe kandi tubitegu umunsi mukuru ugeze mu gihe mu mwaka wa 2027 Burundi burotanga raporo hakongera kamatora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Twagomba tumenyeshe imwe rero ubaye mu gihe mu Burundi hibonekeza abantu bakiboreza igufa gushika naho bicwa. Twarabonye umucega rishoto dufise abantu 8 barishwe n'inzego z'umutekano babanje guhohoterwa. Acha dushima yuko abantu bamwe mu gipolisi bahohoteye abantu bakafata bunyamaswa bakabariza igufa gushika naho babica baciye bacibwa imanza zikibiraho barahanwa ubu bari mu mvuto. Tuhimbaje kandi mu mabohero 11 agize igihugu cy'u Burundi hari abantu bashika 443 bapfunzwe batategezwa kuba bapfunzwe hatisunzwe amategeko n'ubwo ubushinganje bw'ubutungane buciye ku maparike nkuru n'amaparike asanzwe atandukanye y'igihugu bariko bagira ico twokwita kampanye yo kurekura abanyororo. Haracariho abantu bashika mucanga muri yashatu dufise 124 bamaze umunyororo bakiri mu mvuto. 203 bejejwe bakiri mu mvuto. 217
barose ikigongo c'agateganyo, abakiri mu mvuto 12 barose ikigongo c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2024 bakiri mu mvuto gushika umunsi. Kuri iki rero turateye intege ubutungane cyane ubushikanje bw'ubutungane, umushikizamanza mukuru w'igizenza wa Republika, abaprokirere bakukira amasentare makuru asoma imanza n'abaprokirere b'amakomine ya Republika, kuntu bariko baragira bitanga bacege no hino barekura abanyororo bamaze iminyororo n'abejejwe. Aha rero cyo dusaba leta y'u Burundi, hari imigwi imwe y'abanyororo bamaze iminyororo, turavuga nk'imfungwa za politike, naho bariko barekura abo bantu badashirwa mu bantu bategezwa bakurekurwa kugira baze gufasha kubaka igihugu. Tuboneyeho gusaba yuko abo mu bwo gutungana bo kwegera umukuru w'igihugu cy'u Burundi bakamwereka kandi bakamusaba yuko abarundi bene wacu borekurwa. Natwe muri Eshoto tuboneyeho akaryo gusaba nyinshi umukuru w'igihugu muri kwigora kurekura abanyororo bamaze iminyororo bejejwe n'abarose ikigongo cy'umukuru w'igihugu n'abarose ikigongo c'agateganyo, yogirira ikigongwe imbohe za politiki nazo zikarekurwa zamaze kumara umunyororo kandi zarekuwe, kugira ngo iyi raporo igihugu kirasabwa kirotanga muri ONU muri komite y'agateka igwanya ihohoterwa ry'akiremwa muntu mu mwaka wa 2027 nyamanya twimije amatora kize hazafatwa ingingo nziza ku Burundi bizotuma turonka amahera agaciro igihugu cacu gikurwa ko ibihano. Muri Eshoto kandi duhimbaje umunsi mu cegeranyo ca Eshoto hari abantu bakorewe amabi yohoterwa, kuborezwa igufa n'ihohoterwa rifatiye ku mubiri twita psychologique, kandi ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Muri abo muri raporo ya Eshoto mu cegeranyo Eshoto ifise abagabo 17 barahuye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina, aho mbere benshi uno munsi bafise ibibazo byo mu mutwe. Twagomba tumeje kandi k'abagabo 74 bafunzwe ku karenganyo kuri montage ya viole yakozwe n'abagore kugira ngo bashobore kubatwara amatungo yabo. Muri raporo Eshoto nyene abagabo 206 n'abahungu barapfunzwe kandi bongera bahagarikwa bidakurikije amategeko kugira bemezwe ku nguvu kwandikisha abana mu bitabo ndangamuntu muri komine, n'abakobwa bagiriza ko babateye inda ngo bemera abana ku nguvu atabutungane bukoze. Ico rero muri Eshoto twarabaje cyane ukuntu inzego z'igipolisi abo bitwa ba OPG aba ajejwe ico twita igisata c'agateka zina muntu mu makomini, abashikiza manza aho bategeka kandi bagapfunga abagabo kwemera abana baba bagizwe n'abakobwa ko bavyaye, bakongera bakabapfunga kandi bimenyeye amategeko. Izo ari manza zisanzwe civile aho bica kubahuza canke mu masentare y'intango kugira ngo umukobwa atange ivyemezo yuko se w'umwana ari uwavuze. Nyamanya tubona abakenyezi n'abakobwa buno munsi basigaye bagira imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi mu kiringo gito mu ndwi imwe. Ahaje dusaba yuko inzego z'ubutungane, aba OPG, abaprokirere n'abajiji ndetse n'igisata kijeje agateka kazira muntu terambere dakumira mu makomine kuba maso kuri ikintu kidasanzwe, mugira ntihagire umugabo cyangwa umuhungu yagize umwana baca bashira mu mvuto. Nibubahiza amategeko batanga uburenganzira bwo kwisigura no kuburana. Kandi dusavye abaprokirere n'abamagistra, abajiji n'abopeji n'inzego z'igihugu ku munsi twibuka abantu bahuye n'amabatandukanye akarenganyo gohoterwa ikintu ca viole bakigire ko ico bita attention caba igikoresho
ku bakobwa bamwe bamwe mu kugomba kwiba amatungo y'abagabo bamwe bamwe. Ntituvuze yuko atabihari, birahari, babitoze bitonze n'ubwenge bwinshi n'amategeko, kuko uno munsi birahari. Mugabo n'abakobwa besha ni beshi, abagabo ko bararengamo cyane, turabifise amaraporo n'ivyemezo. Abagabo bonde mu mvuto ni beshi, wumvise viole bakubita mu mvuto badatohoje. Ivyo bintu bihagarare, kuko tufise ivyemezo vyinshi. Amazi misi bari kugwa usanga barenganywe ari montage. Twagomba tumenyeshe kandi tuhimbaje umunsi igisata cy'ubutungane, ubwigenge bw'ubutungane atabuhari, aho ubutungane n'abagize ubutungane hari abantu mu gihugu babwinjirira, bakabwinjira bakagomba gutegeka umucamanza urubanza yoca mu gihe abona gwiza, bakamutegeka gushika naho atemeye guca uko bashaka, wakarenganywa n'agacinyizo, akemera abahambaye mu gihugu baca bamukuza mu mabanga mu gihe ari procureur, ari mukuru wa sentare, bakamwagiriza bitameze neza. Mu gihe amushikiranganje bakamunawo nyene bakamukuza, ari umucamanza asanzwe cyangwa umaje asanzwe, bakamusabira mitaso ya kure, bakamukura impande y'umuryango. Mbere twagomba tubamenyesha yuko uwo munsi tuwimbaje ho twabonye akamaramaza, aho ingingo z'ubutungane sentare intanga ikicari gacurubanza, sentare igihugu ikongera igacurubanza rukagenda neza gushika muri sentare gasambura manza, ukazabona ingingo administratif itasinywe n'umukuru w'igihugu, isinywe n'abayobozi mu vy'umukuru w'igihugu, ifuta imanza z'abintu abanduka. Akamaramaza aho umuyobozi mwishikira mu vy'umukuru w'igihugu yafashe ingingo yo gufuta imanza RSF 354 na RCA 101 rumwe rwaciwe na sentare y'intango ya Bwiza, urundi sentare y'igihugu mukaza, atege ngo arazifuse, atege ku mushikanganje ubutungane kuzifuta. Ataho vyakabaye turavye Bwiza shingiro ry'u Burundi ku ngingo yaryo ya 36 aho ivuga yuko umuntu ashobora gutakaza ikintu kitimuka cyangwa ikintu cyose kubera ingingo za sentare zabaye nabanduka, canke ingingo y'umukuru w'igihugu twita politiki, hagomba kuja ahantu ikintu c'inyungu rusangi. Mugabo abantu bavukana, iyi ngingo yafashwe n'umuyobozi w'umukuru w'igihugu, yatumye abakenyezi 4 bangara. Yafashe ni mu gisagara muri Bwiza, yafashe itongo barishikiza umuhungu umwe, birukana abakobwa 4 bavukana barabangaza, n'uwari yaguze itongo agurira umuryango. Aho mvuge yuko muri izo ngingo, iyo ngingo yacifutwa n'ingingo y'umushikiranganje yo ku itariki 4 ukwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2026 ifuta izo manza, mu gihe abashikiranganje bose bace ahantu duciye ku mushikiranganje, abashikiranganje bose b'ubutungane bari bavyase, bakereka yuko imanza zaciye n'ubutungane zitavogerwa. Aho tubona umushikiranganje mu 2001 nyene yavyase, n'ubundi mushikiranganje mu 2003 yavyase. Hagaca haza rero umushikiranganje agaca afite izo manza, umva kara kamara manza dimbaje umunsi abarundi batorohewe. Aje rusaba rero nyine cyo mukuru w'igihugu gukwikirana cyane abahanuzi biwe bamwegereye n'abayobozi bakuru begera umukuru w'igihugu, yuko ingingo bafata zidahonyanga ibwiza shingiro ry'u Burundi ahagarariye n'amategeko y'igihugu, kuko ataho vyakabaye na rimwe habaho umuntu numwe naho yoba mubegeye mu bayobozi b'umukuru w'igihugu afite ingingo z'ubutungane, ahubwo n'ingingo zifashwe n'abayobozi mu biro by'umukuru w'igihugu. Ubutungane barafise uburenganzira bwo kuziburanisha bugiye abonye kuri bakazihindura, ayo n'amategeko y'igihugu. Turasabye rero nyine cyo mukuru w'igihugu gukwirikirana cyane kuno munsi duhimbaza abarenganywa, abahotegwa, abakorerwa mu batandukanye, yuko abamwegere mu by'umukuru w'igihugu ko bari kubakora ibibereye ku nyungu z'igihugu, atari ku nyungu z'umugwi canke umuntu umwe. Aho
turamusaba yuko yoba maso, kuko munyene cyo mukuru w'igihugu abikora neza, mugabo hariho abamwegereye tubona badakora neza. Twagomba kandi tumenyeshe kuno munsi yuko hariho ikibazo kidasanzwe, aho abantu bakoresha amatelefone bagategeka aho masena y'intango n'ay'igihugu bakababuza gushikiriza imanza zimwe z'abantu banduka. Abarundi baragowe bamwe imanza y'abana banduka, ugasanga kubera abantu bakomeye barimwo muri izo manza bikanka yuko bashikirizwa, agacava amatelefone n'inyandiko ngo hagarika gushira mu ngiro urubanza bitanzwe n'abakuriye ubutungane mu sentare nkuru y'ubutungane santayinyuzwa. Abandi nabo hakabona abandi bantu bafise icubahiro mu gihugu, amapete harimo mbere no munsi na bamwe mu bashinga amateka tumaze imisi tubona basiga bafise ngendo igayitse yo kwitambika mu ngingo z'ubutungane arakamaramaza, aho umuntu igihugu atsindira ivyiwe ntabihabwe kubera akarenganyo. Kuri ivyo nyene mu cegera ca Lushoto kandi hariho amabi menshi asigaye akorerwa mu ngo, ico twitwa violence domicile. Abagore 34 n'abagabo 22 barakorewe amabi akorerwa mu ngo. Abagabo bamwe barishwe, abagore bamwe baricwa, bamwe baraturiwe, abandi asuko mareke nawo bubakanye. Ivyo bikorwa ku ruhande abakenyezi no munsi babikorera abagabo bubakanye, ndetse n'abagabo no munsi barabikorera abagore bubakanye. Ivyo bisaba rero yuko leta y'u Burundi ifata ingingo mu ingo kugira zikomere, kuko ingo zabaye akamaramaza, aho mbere tumenyesha yuko duhimbaje umunsi mu gihugu hari inyuruzwa ry'abantu benshi banyuruzwa bakabugwa irengero bivuye ku umwe bubakanye aja kubaka kurujya naka batunze agaca mwicisha bakamunyuruza ce bakamurasa caka bakamuniga kugira asigana amatungo y'urugo atacamira. Twagomba tuje tumenyesha ko igisabo ca Lushoto twagomba rusabe nyene cyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi, turamusabye yuko kandi twongera dusaba yuko yorabira hafi abamwegere mu by'umukuru w'igihugu n'abakuriye sentare ntanyuzwa, ko ingingo bafata ari ingingo zifasha umwene gihugu ku nyungu rusange, atari ingingo nziza, kuko tumumenyeshe tuvyanditse kenshi turazi ntiyobibona hari gihe acabinyegeza. Turonkeho kano karyo guca tumenyesha umukuru w'igihugu yuko mu bamwegere mu by'umukuru w'igihugu no mu sentare ntanyuzwa hariho arabe neza ahakorere ko akurikirane ku mwanya ku munsi abere igihugu baragowe bararenganywa bivuye mu ngingo zimwe z'abantu tondodaguye n'amatelefone bakanga izindi nzego z'ubutungane n'inzego zitandukanye ubushikanje butandukanye. Ico niko tukivuga kuko besha bitinya. Aha rero nyinshi mukuru w'igihugu turazi gukora byinshi, abene igihugu nkuko wamubivuga urarishinga nuko bishira bakizana mu byabo no mu babo bamererwa neza. Urabe ntihagira kwegereye canke washinze amabanga hambaye mu butungane baguma baguhenda ko bagushigikiye bariko baragutobera. Ubarabe neza ukoresha ubasha abene igihugu baguhaye, abene igihugu ubatabare bamererwe neza, babandanye baryoherwa n'ingingo nziza ubandanye bafatira. Twagomba nyinshi mukuru w'igihugu kandi wegera abashikiranganje batandukanye bagize leta y'u Burundi, ubahe ico twokwitwa enjogisho, intumbero ntagire umuntu ahambaye mu gihugu yitwaze pete canke yari umuhanuzi iwanyu canke bakomeye mu nzego zitandukanye yo bategeka gukora iki kandi kinyuranye n'iteka na demokrasi no kwishaka kwizana kw'abarundi n'inyungu y'igihugu bazovyanke muge ivyo basabo usanga bifatiye ku kagwi canke inyungu z'umuntu. Twagomba rusanye cyo mu gihugu kuya tumaze imisi tubona abantu benshi bakomeye mu gihugu abajejwe amabanga hambaye mu bisata bitandukanye bataragira urukundo rwo gukunda igihugu no kubona intumbero twita demokrasi ishingiye ku mwene gihugu, aho mwene gihugu afise ijambo mu vy'igihugu, indongozi nayo ikaronka uburongozi banje gutorwa n'abene gihugu
hama iyo ndongozi towe n'abene igihugu ikawa umusuku n'umutegetsi gusubira gutegura inyigisho zo gukunda igihugu two kwita moralisation et education civique ku bantu bahambaye mu gihugu, abafise amapeta akomeye mu gihugu, mu gipolisi n'igisirikare, n'abamwegereye abatwara sena na yuzwa, kugira ubigishe icyo bita intwari bereye ihagaze ku mwene igihugu ukwisha n'ukwizana, kandi babwire yuko atanuma ubigisha bamenye yuko atanuma arengeye amategeko, kugira ngo bubaha amategeko y'igihugu. Umuntu wese ntavyuke ngo kubera nyaka mbona mu nyungu ndafuta ndahagarika bakanigira ubutungane mu beshi. Yesu mukuru w'igihugu, abarundi banyote ubutungane n'ubu bandanya ubahagararire, tuko turabishima mino kiringo tuko turabona hari ikintu cyahindutse ko umunsi duhimbaza umunsi abiga ibihangange barenganya bene igihugu, babahohotera, bahora bikomeje badakogwa ko tuboneho gushima, ariko gushima ko wabashize hasi uno munsi benshi bari mu mvuto atawenge wahaye ijambo umwene igihugu mutoyi. Twese nagoma amenyesha mu mashamwe adahinzwa politiki hana gateka kazina muntu ko dushima duhimbaje umunsi atahora nagateka kazina muntu umwe apfunzwe, atamenyesha makuru n'umwe apfunzwe, nawe yafunzwe wabarekuye. Tuje tubona nyico mu rw'igihugu gusaba yuko na dosiye y'abakozi vyabereye Ngozi ko kwikirana hafi bakarekugwa bakava mu mvuto, bireke guhishisho mbi igihugu cy'u Burundi. Nyamunya twumva yuko ibigwanisho bari bagije kubitaho amani kiratanga amahigwe bacayibona bonyene, baca batangaza kubajeje umutekano kugira ngo ako kabikabishe bakabone abo basi bagomba konona igihugu ntibaharonka aho baca. Bikurikirane utange intumbero kubagize ubutungane kugira ngo tubandaye tuba muri demokrasi nyezina, agateka kazina mu gakomere, demokrasi komere, kuko turabushimira by'ukuri ubikora neza. Gusa abakwegereye nabo amabanga bariko barakononera, mugaturiziga yuko koresha ya nkoni ukosore. Nimwashaka ivyemezo, turafise ivyemezo muri presidence habegereye ingingo zafuso, ingingo zidasanzwe zihonyanga demokrasi n'ubutungane, aho tubona ingingo decision ataho vyabaye mu gihugu kibona amategeko ifuta ingingo z'ubutungane, akona kamaramaza mu gihugu uhagarariye ugumugwana biviwa tukamaramaza. Kandi nyiri cubahiro kubona abahagarariye ubutungane mu rwego rw'ubutungane bari muri Cour supreme, tubona bamwe bawurizamwo ishugwa mu ngozi z'imanza zabaye ntabanduka, bakabuza twara amasentare y'intango na igihugu guzishira mu ngiro, ari bo bateye intege. Nyiri cubahiro w'igihugu ni wabarundi beza amaso, ni batoye abo bose bakora baciye mu kiganza cawe, ni ubagenuka bagenura ko abene igihugu baguha ijambo. Natwe mu mashama neza politiki turagushiki ukore abene igihugu neza, turi inyuma kubishigiki, ukora nabi turi inyuma kubivuga. Muri ajo rero tuzobandanya, twiyemeje kubandanya nukongereza ingufu dukurikirana dushira habona, ndetse dushimbe ubutungane ni n'abahambaye mu gihugu na nyinshi mu gihugu, abantu bahonyanga gateka kazina muntu, bahotera abantu bakuramo batandukanye, ndetse batuba amategeko y'igihugu. Murakoze.